mugabo ari donc kuba protecteur kugira bakingira abana babo kuko erega umugabo okay aho nyene urabakingiye yego ucizana umukozi w'umuhungu n'umukozi w'umuhungu n'akazi bamana bari umukozi nawe urazi umukobwa yafashwe fresh hatangaliya sura ya mtumishi ni mama baryamanye n'abakozi b'abahungu babahemba amafaranga atamufashe ku nguvu mu mwumvikano ntangere numva ni birebire numviye ni mu mwumvikano ntangere imwe ebana sinzanyere nk'ubu unye nkawe aruni muhira kwenkire ubahuka donc jewe ngira ndanamwisabira umukozi abone too much hejuru inzibona ivyo bintu nibazira umungu nawe ugira makenga yiki none ntubibona yuko umukobwa wo ngahonye aguma mu nzu nubwo bimeze uko none tubizi yuko no muri leta normal turazi yuko nka Jefafa sinogenda ngo arengo ndagengo nabonye umutipe ngo namukunze kwanza ndaje namukunde kwanza urazi ego urashaka gushira hari umukobwa nzi ça ivyo c'est trop ugasanga abo rero je nanje ni mushaka rero tuvuge ni kuko uwo mwana ariko abamwe ivyo bihe naho uzomukorera ikintu nyabaki ntazo kwigera abona yuko ari ciza urazi utamuhaye ikiyago ngaho aru ego ikiyago hariho ubuza abavyeyi babakora shaje kuja muri birebire ariko experience ndafise uko ndayite ugasanga nabo nyene ntibafise umwanya w'iwabo bwabo uko nyene wifuza ko muyaga nabo niko bifuza yuko nabo muyaga barifuza ko mu spending time together ariko ntibikunda bivanye niki akazi bakora bivanye na condition de la vie ubo bigiye kuyangana none baza 30 programme mariage baza ko zonke munya wose kumwana kuvugira ikiniki urabona c'est vrai ibi bintu je ndabitahura sivyo ariko mugabo nimba yo bakora akazi ka leta na karorero sabe pubuzi bwa twatandukanye yaro Hello guys, mumeze neza so ni Carlene Alou comme d'habitude me conseil quoi menye msume no mas yinyana. So guys, aujourd'hui ndi kumwe no Miss musanzwe mumenyereye. Miss ni wawe yari. Kandi Miss Burundi. Yeah. Now the Miss Nick Drop Shop. Kwa ko warakuri. Yeah, no kuri Carlene Alou ni sobe. Okay, thank you. So, reka tumwakire umugenzi wanje. Hello guys, medenita ni Fafa, fachana ni imbwa. Negufanya barire yeye Evergreen. Yes. Yeah. Yo, reka rero tubasangize inkuru y'ino munsi. Uyu munsi ho ni show. Kuko murazi yuko murenze mutubona gutya turi tatombi. Niba vyoroshe. Turatwika. Turatwika kabisa. Yeah. So, reka tuvugane ku kintu cerekeye aba bakobwa bugarana napo sasa come on bugarana hatebera wa motife ngo nabana bo mu giti abana bavyitse ngo banwa amata igikombe c'amata ca mironko umvize ndakubwira yego data jako ngo umukobwa wanje hako nogira just avuga gute ngo hako nobona ngo umuhungu ngo ariko amukurikira ngo wimbwa yego nofuma mbona agumiye muhira umuvye avuga gute ako kantu nako ni kabi akanye muvuze niko kabi sino baru bakashoze rero barabacunga cane mugabo barinze babarekuranaho kaje usanga nizo sirekwine za mbere zitwikana mu gisagara. That's bad. Kubera ko basohotse babishaka. Yeah. Bacha bagenda bakaca bakora ibintu batari basanzwe bakora nk'abiyahura canke nkabi. Ataho umwanya n'umwanya barasubira kunyugana. Ngira ngo meshe umuvye canke reka ngire gute. Bon, ivyo vuze ego birahari kandi birakunze kuvugwa ngasiniraza ko ari impaka ngo akubwa mu giti canke ko hari abavyeyi usanga nyine bacunga n'abatari impaka ngo batunze canke biki kenshi
impamvu navuze gutyo kenshi nuko bikorwa n'abana n'abavyeyi bavuga ko bafite amahera bifashe nyene agafaranga okay akadora niko kagisibije gatwari ya mbere ku isi basi ugasanga umwana wawe uramubanira de plus ndashaka kurenga umuryango muri salo bon hari abavyeyi babigira ari no kuba protecteur kugira bakingira abana babo kuko erega umugabo aho nyene urabakingiye yego cizana umukozi w'umuhungu n'umukozi w'umuhungu nabakazikiwe amana bari ukozi nawe urazi umukobwa yafashwe fresh hatangaliya sura yabo yamutumisha mama baryamanye n'abakozi b'abahungu babahemba amafaranga atamufashe ku nguvu mu mwumvikano ntangere ni birebire numviye mu mwumvikano ntangere imwe ebana sinanyene nk'ubu unye nkawe aruni muhira kwenkire cha wubahuka donc jewe ngira ndanamwisabira umukozi abone too much hejuru nzibona ivyo bintu nibazira umungu nawe ugira makenga yiki none ntubibona yuko umukobwa wo ngaho onye aguma mu nzu nubwo bimeze uko none tubizi yuko no muri leta normal turazi yuko icinka jefafa sinogenda ngo arengo ndagengo nabonye umutipe ngo namukunze kwanza ndashaka ndamukunde kwanza urazi ego urashaka gushima hari umukobwa nzi yakunze umuhungu mushake mwe mutazinanye muhuriye muri ville araza kuguhagarika ni sawa ego umeze neza ego ufite physique nziza nakunze ukuntu uteye nakunze ukuntu umeze kuvuga turaberewe guterera neza ivyo ni bisanzwe atera yakubwiye byose kuko rero ni n'umugenzi ndanabimuziko yo ni sawa shushu umeze neza apana ni sawa apana byo ndiba ngo ni gukomishwashwa nyene oya akubwira ukuri ni sawa shushu umeze neza ego uri mwiza vraiment usa neza ufite physique nziza vraiment ego uri cool uri guyanje akanagashirako ndakengu banje nabitswa aho kandi kwa ngo c'est normal mugabo nabangu deja ari umadashaka gushoka kubonye voilà la première fois je kwegera kubera nyine ijambo rituma azoronka umwanya uko nivyo bindi bikubwira maze kumbwira ko umukobwa ashaka kwipermeta we ngini kingura kiye boga uragiye ko ari abantu vraiment muboye ati umuntu ari kano aratesa arabegwa n'umuzi kwambara urubona baragahuzu kamwe kavuga ati yakamesuye yagoroye yakoze style vraiment kweli salute ariko ucuvuga ati umuntu wese muhuye canke nawo ba abegwa gutyo ngo nagukunze nageze deje urumva ivyonye nk'abarundi kazi niyo mpamvu rondi ko ndakubwira nimba uyo abikora nuko nzi ko nawe yugaranwa ubu rero yasohotse yatangwe kubona amafizike y'abantu none ntiyize aru ntiyagenda gusenga basi abona basi ukuntu vya bimeze iwabo antuka nawe nyene araza kwimenya biramusha ni umugenzi jana aragenda kumuramutsa mu bagenzi biwe bose ni jona inde kuri kwinjira iwabo ndakenguru aba wowe wari umwizigigo abakozi bari kwico yarabaye umwizigigo ikintu cy'amaraso yo gukundwa jewe ndafise akantu amaraso yo gukundwa ku bantu ego bakuzi nk'igisare kwaturira yero abavyeyi nabo ndabashikiriye hariyo iyindi stine ndavugisha ngo bakavuga ati mwana wanje respect ni kujye kuri wafu tuba bakuze tumwana wa kanaka abantu baziye bakonje randikije amateka bari bamuzi sivyo dimwe rero ucu usanga uwo mukobwa no kuvuga ngo mama naka amerekeze ndagusavye canke mama naka tujana ahantu ajanye na John nje nza kumugarukana ndakegurutse urumva ahora n'abandi mukiriye nk'idere kugira aje kubonana na sheri wiwe wumvise aruvyari ntibayibonana ngo bagiye kubonana ribonye nari babiri twabonana twese nkavuga turazi rero dukoresha umwanya nawe ndumva ko nuwavyorosha dukoresha umwanya oya none gashatu ubwizanye ukuri sheri wawe muze murafa hana gahunda yo kuza murabonana bien sûr sivyo ariko abavyeyi ivyo ntibabitahura
bon abavyeyi nabo ari ego kutabitahura ego hari abexagera mugabo ahanini natwe ugwaruka gubu ntitushake kipibabiriza abavyeyi cyane hari abavyeyi babigira barazi ivyo baciyemwo kandi barabona ko le monde aujourd'hui si monde ya kera nk'amaneka 80 ubu gushikisa baraba kuri TV kuri novela bakaca babubura utundi tuntu two kugira umuvyeyi rero ni kuba protecteur ico coco je ndanabitahura cane gusa nabo cyo no hanura peut-être bo bigira systématiquement nibakaraba ntibarenze umwana donc rimwe na rimwe nibamuhe liberté totale kuko abana bubu nabo bivanye nayo nisigeze umwana okay ntacu umwana ari muri terminale cyangwa ari muri okay dufate seconde ubu ari abana bashika guheza nitwe twaje dufite imyaka ingahe ubu rero baheza bari musi iwacu ne wumva ifoko baproteja hinge gato aho nyene mugabo umwana abatanguye guca ubwenge sivyo abatanguye kuza kumenya ati jewe ndaje kwigurira impuzu sivyo impuzu zo mu sisi amasuvets makama magenda kuyingurira ndagenda kwicagurira abasi ushaka ko rugakunda batinagiye kwandera rero uca usanga uwo mwanya abavyeyi batawuguha mugabo razice nobona nimba uri umwana bivanye n'ukukuze ubona yuko abavyeyi harano ariko hagira ibintu navyo bikora donc biko gutuma wiyumvira ukundi canke ufata izindi decision kandi twari nziza ntushake kuba umugumutsi urumva ko hevorte abubu rero baca babagumutsi nico kuko umwana umuvyeyi arinze amwereka yuko amukariye baca bagira bras de fer kandi barinze bagira bras de fer umwana w'umukobwa arinze asohoka aca akora ivyo atokoze arinze agaruka ari babiri ico jeno ego birakunze gushika haru ariko ico jeno bwira aba mama canke reka banze mbwire ku bana abavyeyi bacu babonye ibikomeye cyane hari umuvyeyi ashobora kubazi yuko wowe nko mu buto bwawe wowe warabaye na viole mbwa kabatigeza bikubwira urumva akabazi ko hari ukuntu hari ibintu vyononye nk'akarorero aguma afise yapo kuguproteja kudasanzwe kugira ngo ntuhavuhura n'ivyo wahuye navyo canke ntuhure n'ivyo abandi baba barahuye kuko hakuvura walking rero abavyeyi peut-être ego hari gihe barenza mugabo mubatahure ni case nuze kuri sécurité y'umuntu yewe w'umwana urumva kandi kubwo urukundo bagukunda wari umaze kora ko bimeze uko vyiza je mbona wo cupfa mu bicu bicarika kavuga ati mama nubwo bimeze uko kandi mukayaga ngo bipfira mu kiyago hariho abavyeyi hanze naho urarura musaba ikiyago akenshi atakikuha nibasenge n'abandi ntuzi ko dusenga umwana asenga kuko umuvyeyi hariho n'umuvyeyi ashika ukimwumva sonete aradodoye canke imodoka pipi turuka mu cuma rero ngo zimeze uko je suis désolée pour abo bantu babayeho gutyo nyuma birababaje ariko ico ugasanga umwana hari hageze ko azarayagana mama wiwe yumva mama we akaca yiruka mu cumba ntashobora kwicarana muri saro na mama wiwe baza muri saro baje gufungura akaca bisubira mu cumba ego ndavyumva motifu ngo bari kwikaye eske ukaca usanga rero sinubwenge bwa nahatari umwana wawe wanafise ngo kugira ngo aguma ngo kwikaye sivyo erega c'est vrai abana nibige kuko birakwiye ariko muha umwanya w'ikiyago bayage umenye ivyo wiyumvira nibageze kuja mu règle bimubwire donc umubazi nyene yiyumva ugasanga no kubwira ikintu papa wawe canke mama wawe urinda kwandika agapapuro ugacisha munsi y'umuryango ati nibavye ko baraza ukabona twe turagiye ku ishuri ça ivyo c'est trop ugasanga abo rero je nanje nimushaka rero tuvugene kuko uwo mwana ariko abamwe ivyo bihe naho uzomukorera ikintu nyabaki ntazo kwigera abona yuko ari ciza urazi utamuhaye ikiyago ngaho aru ego ikiyago hariho ubuzi abavyeyi baba bakora shaje kuja muri birebire ariko experience ndafise uko ndayitse ugasanga nabo nyene ntibafise umwanya w'iwabo bwabo uko nyene wifuza ko muyaga nabo niko bifuza yuko nabo muyaga barifuza ko mu spending time together ariko ntibikunda bivanye niki akazi bakora bivanye na les conditions de la vie ubo bigiye kuyangana none baza twari programme mariage baza ko zonke munya wose kumwana kubwira iki urabona c'est vrai ibi bintu je ndabitahura sivyo ariko mugabo nimba yo bakora akazi ka leta na karorero sabe ubuzi bwa batandukanye yaro ya usije kintu nobona
abavyeyi ariko kubataha kare reka dufatire ntacu kubataha kare batahe kare baho umwanya abana ego bareke kuba bishinga bare mugabo naho woba utaha utevye weekend ukarondera umwanya naho yoba isahimu ukazura yagisha abana ego ivyo ndavyumva ndi yani ndi kumwe nawe je nakwijana kuko kurondera umwanya ku umwana wawe azotuma adakora byabi nimba jewe mbayeho gutya nka link nuko numvirije ivyo mama ntahe za mama histoire ya papa akatwugurukira akazara tubwira ibintu bagiye baracamo afite umenye umwongo usuma n'udasuma uza kwita mu mudoko mwibenga ugiti kiziba kuko nimba mama wanje je yazaranyagisha akamuha umwanya canka agiye nko kugura nk'umukata akacumbwira link ngo hano tujana urumva aho nyara kugenda turajana tugiye ku botike tugenda turayaba tugenda tunumye nk'ibiragi akamenya ivyo wimvira by'umatingo nimba papa wanje yararonda ikiyago kuri jewe ujya mwanya wo kuja muri sport ambwira ati linka ambara tenue de sport tujana muri sport je nawe bayimo vro abavyeyi banje vro nacu bashi naje nacu bashinje kuko ikiyago ku bavyeyi banje je narakironze sivyo ariko tugarutse ngaho nyene ngo vyo kugaranwa aru je nubwo wumva ati abavyeyi twajana ngo tukavuga tugeme wabana bubu nibirara uramugarana akagenda dasinze kurati gusa ivyuba ahubwo bikwiye n'amasengesho menshi kubera iki umwana arayobegwa uratse gituma numva umengo sindiko ndahahezo ngo abana bugarana uwo mwana arayobegwa kwazivuga ngo yihaye akakozi kwera bariko ramukarira twege badukariye gusumbaho hari abandi bagize amashit faciale umuntu ugira agendera gira iki ubu rero hariho n'abana basigaye bavuga jewe mu bisanzwe abana abavyeyi bose bari mu makosa sivyo umwanya umwe hariho nk'umwana ashobora kwitora ngo papa wanje nawe ngaramenyera ngo umuntu papa warakumenye ibaze guys mumve vraiment iyo mvugo ngo je papa wanje aramenyera ngo hari ukuntu ngamenyera akumenyera gute kandi uri umwana wiwe wowe mumenyerana gute ko ukwiye kudashoka upfa guca naho yicaye ko wishakiye bien sûr ujya ari mubahe nka papa wawe yes muha agaciro nka papa wawe ari ugenda ntaguciriyemwo basi nshinga gashinga naye kuri je gatoya gusa kugira ngo mbwire abo bandi boba babwira ivyitwazo yuko c'est passé burya agatima nama hari ibintu ushaka gukora umutima nama ukakubuza tureke no gusenga ngo mpe muhera canke ibiki jewe nari umwana kuze nyene atagupfa gusohoka ukini warashima aragera igihe 18 donc twari twarakunda no natembera warashima nava ku ishure ni muhira mvuye muhira ni mukuru ndasuye muhira ngiye kuramukanya je nta bintu byo kumanyerera mu mazu ngo kwa kana akacana n'ibyo marigara ntivyari birimo nukuvuga nagenda ahantu hari press kandi hazo canke naho bon ndiko namera nk'ukura niho vyagiye biramera nk'ibihindwa gato mugabo ubundi nagenda gusenga ndiko n'abavyeyi canke watutagiye gusenga imisi yiniyi nkamenya ko 18h naho no banagiye he no bushize ngo bantaje bon narumva neza yuko iyo saha kwintanga nagenda ndiruka naho twaba turi kumwe nuwo turi kumwe ati bayi ndagende ngo reka ndagwereka nimba umperekeza twiruke dufuye twiruka mugabo shishaye ku muvyeyi kuko umuvyeyi akuvumye n'ikindi kintu kandi umuvyeyi ifo kumutuma abona ko uri digne de confiance umuvyeyi nyamara kubona yuko you are ntuzeya mature enough donc urakuze bikwiye ku buryo genre maturité basi ufite maturité ikwiye ku buryo uzi kibi n'iciza hari ivyo utokora donc uri responsable hariho imyikato kugirako mugabo nimba umuvyeyi akigucunga akiguproteja gose amakaca wowe bisiga bifata ko gucunga cyangwa ngo bamucungana nuko hari ukuntu abavyeyi baramenya abana babo akabona yuko umwana azobiki uyu mwana bimeze gutya ugasanga abona yuko nta confiance nturaba digne de confiance icyo cyagira ni giki agerageza kukuproteja parce que ndabarahiye ego umugabo yo gukunda umugore umga nta muntu agukunda naho ego bibacanga abavyeyi yo gukunda normal mabasi tufate muri ta normal atari ubutumbwe cyerezo gusumba umuvyeyi wawe en plus ta mama canke papa wawe ni kindi kintu nuba ibyo bisaba ko arakora gerageza basi kumutahura urumva ko ni kuneza yiwawe je rero 18 nayifata ngo mengo nta sheminwe
ego sama wewe ndagize iki ndiko ndagenda ngo dada ngo niki oya naramenya yuko nyene canke ngo nk'ubu nk'akarongo ko ndava nkabajyanye igituma ntacike nk'abantu ngo baja mu gisumbi kwera ngo bugarana nk'abana mwana yananiwe je nashaka kuba donc ntanayobewe nabaye mu gusa kwana ndiko narenze mu 10 gusa ndiko nigeze kuba 23 niga mu kanga twaragiye twebwe kandi bakwimwisha kwico gihe twebwe batumwisha ibipara ntaba ngo kubasha nk'ibiki turafungura neza ko twege bageze kuduhana twaba twafunguye vraiment bafungura neza batika tugende kuryama twitegure nyene ko baza kuduhana nitegure ngo papa za kutuwa mugatu tukwa twaruhutse kubera iki twarikose ko bashaka ko tuba les meilleurs mugabo haranu twa nivyakunze kandi peut-être que vyatuvuyeko urumva deja namenye nabaye wa 23 mugabo ndiko niyumvira gutyo onye muguno musi umwana arayobewe tutinane uramukangiriye ati iki nikuramuka ivyo ngwacagenda ngo yahure wacatanga gutuka umuvyeyi ngo none okay baba rero tambuka uzino hari abantu basigaye bashaka nk'abanyamerika canke abandi bantu usanga umwana aneva anywa amapirira mukingira ngo kudatwarinde betubaye mwisi ya gute imigenzo iri hehe hariho d'ailleurs n'abavyeyi bavyihera abana babo nivyo ndiko ndakubwira bashaka ivyo dukora mu Burundi rero ugwaruka rutahure umuvyeyi ntabakwanka mugabo nawe reka kwiyandarika ngo uri ngaho ngo nuko bakore ngo ugenda kugira ikiri uko bigenda kose ingaruka zigamaza kugaruka kuri wewe umuvyeyi wewe yarakuze yarasohotse yarakuvyaye wewe yarasukanye yarakuvyara mugabo uri kuratiwa ta vitona avenir kurayitiwa uko urica ibintu ushaka kutazorepaha ntubikore ngo kurakomesha umuvyeyi arababara mugabo donc haje ugiye kuryama niba muri kumwe handi wiyumvira byane bikuzanira intuntu hahandi nkabo wavuze ngo umva asosa cyangwa umusazi cyangwa basanga kuryamana n'abantu mu rugo ngo umukozi urumva aho onye ni ubu kuri yicira we kaza wenyene wa mwana we tinya Imana yende ugenda gusenga umve ko ari n'icyaha tinya Imana umve deja yuko donc n'igihugu kirabihana tinya Imana umve ko niwaheza kubikora uza kumaramara hama abavyeyi nabo peut-être bo baba bakaza gose kuko hari ikintu uri kuragikora ego cari ciza mugasi cyo ciza nikiri hari ikintu kiriciza kuruta ni mugerageze muze muraregera kuko urumva jewe yuko ivyo je narabitahuye ndibuka ko nanarose nakazi kansaba gutaha maze guheza kasaba gutaha donc inyuma 18h ico namaze imisi ndanabisengera kanje uko je nabikoze namaze imisi ndabisengera nabati manda ndashaka ugenda umvugire aho jewe ntoshika donc ugenda bategura imitima aro naravuze pufu yari vibagize gutyo umva akazi kasa ko na 20h30 ndabibabwira ndabibasigura neza ndi pause ko je na jewe ndi umuntu iyo ikintu ko ari ciza n'iziki niki ndi decisive ku buryo dafa ku ariko n'abavyeyi ndamaze ndasenga babwira navuga ati nditeguye nibavyanka ndabiheba nta kundi ngo ntaho ndishikana urumva sindava kuyoneye sice ngera bwarariza ngo ushaka gupinga abavyeyi gupingana gutya rero attention merci beaucoup Fav ma chérie atara kandi murumvise impanuro Fafa abahaye reka kugarariza umuvyeyi yamara umuvyeyi ushobora gushikirwa n'ikibazo naho gwari ukaja mu bitaro waramugararije niwagaruka kugunya c'est ça urongowe cyangwa urongowe mukora n'abagore batabagabo ni umuvyeyi wawe aza kukoza ko muri bebe ngo bavyeyi bawe cyane gose so reka tugushimire cyane Fafa murakoze cyane twengera tubwira abakunzi ba Next Trip Show murakoze cyane mubanzanye mugira comment na subscribe na share nyinshi n'ama partage mashmash yes guys see you